Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere n'umurongo wa gatandatu. Abaheburayo 11 murongo wa mbere n'umurongo wa gatandatu. Ukwizera nukumenya gose ivyizigigwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Haleluya, haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse aravuga cyane ku kwizera. Ari mu bantu bo muri Bibiliya bavuze ku kwizera, nkuko n'abandi benshi bagiye bavuga ku kwizera. Ariko kandi uno munsi muri kino gitondo ndashaka gushimikira kuri iri jambo ryo kwizera, ariko kandi nubakiye haniniya ku ruhara rw'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Umwanditsi yaravuze ukwizera ku murongo wa mbere nukumenya neza. Haleluya. Nukumenya neza tudakekeranya ivyizegwa. Mu yandi majambo, ukwizera ni gihe mfise assurance iri ferme, igihe mfise ukumenya neza. Nukuvuga ngo nukumenya neza kw'ivyo nizezwa n'Imana, kw'ivyo Imana yambwiye ko ari ukuri. Nukuvuga ngo ukwizera kuratandukanye no kuba narigishijwe nkaba mfise information. Ariko iyo tuvuga uku kwizera, dushaka kuvuga uru rugezo rwo guhishurirwa ico Imana ivuga n'ico Imana isezerana, kigacika ikintu gisobanutse, kigacika ikintu twemezwa mu mutima, n'igihe rimwe na rimwe tudashobora kugisobanura igituma tucemera, ariko tukacemezwa mu mutima nk'ikintu kidashobora kweshua, nk'ikintu kidashobora kunanigwa. Iyo umuntu avuze ngo afise ukwizera adakekeranya canke afise ferme assurance, nukuvuga yuko ico yemera nico yemera ko ari ico, nta kintu kimwe gishobora kukimukurako. Nukuvuga ngo niko kuri kwa mbere wumva usobanukiwe kurusha ibindi bintu byose ushobora kuba usobanukiwe mu buzima. Nico gituma uku kwizera Bibiri itubwira ngo nukumenya neza ntakekeranya. Uku kumenya ntikuva mu kwigishwa n'umuntu, ariko uku kumenya kuva muri bwa bucuti bwawe n'Imana, ubucuti bufatiye ku jambo ry'Imana. Hama rya jambo ry'Imana rikaza, Imana irihishuye, irifunguye, irishiza habona, irikwemeje, ukumva uravyemejwe, ukumva iryo sezerano wasomye, ukumva iryo jambo wumvise, ukumva iryo jambo Imana ikubwiye, ukumva iryo jambo wigishijwe, ukumva iryo jambo uhawe, ukumva ico kintu ubwiwe gukorwa n'Imana ikakubwira kugikora, ukumva muri wewe uremejwe. Iyo hariho ukukumenya neza canke iyi assurance iri ferme, niho ushobora kubona umuntu hari ikintu akora, n'igihe ata muntu n'umwe ariko aragutera intege kugikora, n'igihe ata muntu n'umwe yibaza yuko ico kintu uriko urakora kizororanirwa kikaja imbere, n'igihe ata muntu n'umwe agize analyse isanzwe y'ubwenge, nta muntu n'umwe ashobora kubona ko ico kintu uzogishikako. N'igihe abantu baguharurira bakakubwira ngo chance yawe yo gushika kuri ico kintu ugiye gukora, chance yawe yo gukira, uravyumva iri ku bice bibiri, iri ku bice 5 ku 10, uravyumva iri ku bice 5 ku 100. Probabilité abakize icugwaye ni 5 ku 100, ntibishoboka, biragoye. Ariko ukwizera koko ico Imana yavuganye na wewe
ukumva gicitse umwambaro wawe, ukumva ni conviction, ukumva ni icemezo kihari, ego ukumva ibivugwa, ukumva ibyo abantu bakubwira, ukumva analyse, ukumva diagnostic bagukoreye, ukumva observation abahinga bagukoreye kuri projet ugiye gukora, ariko mu mutima wawe ukavuga ati naho ivyo mumbwira ndavyumva, numva muri jewe mfise ferme assurance. Iyo twizera mu buzima bwacu tuba dufise ico cemezo. Ndagomba kubabwira no musi muri kino gitondo ngo ukwizera si ikintu twigirisha. Ukwizera si ikintu tudesida ngo nadesize kwizera. Oya, ntibadesida kwizera. Ukwizera ni ikintu kiremwa muri wewe bivanye n'ico Imana iriko irahishurira ubuzima bwawe, n'icemezo Imana iriko iradepoza mu mutima wawe, ukumva na wewe kirasambuye canke kiragonganye n'ingene usanzwe wiyumvira, ariko ukumva mu rundi ruhande mu mutima wawe indani ufise ukwemezwa udafise ingene wo gusobanura. Hari n'igihe wisanga mu buzima hari n'ivyo wizera bikakugora kubisangira n'abandi, kuko kumbure badahawe uko kwizera kuri ico kintu ku rugezo wewe wumva ufise uko kwizera. Hari n'igihe duhora ivyo twizeye, uravyumva, bivaye n'urugezo w'ubwo ugomba kubipartaja, ariko ukumva muri wewe, uravyumva, urafise ukwizera kw'ico kintu Imana ivuze ari ukuri kandi yuko kizoshika. Haleluya. Ku murongo wa 6 uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ikintu gikomeye. Aravuga ngo rero ngo atakwizera ntidushobora guhimbara Imana, kuko uyegera agomba kwizera ko iriho. Haleluya. Atakwizera ntibishoboka ko uhimbara Imana. Uyu murongo kenshi hari igihe abantu batawusobanukirwa neza, rimwe bakibaza yuko iyo Imana igusanze udafise ukwizera ntigukunda, canke Imana itakubonyemo ukwizera ntikuryohererwa. Ariko iyi verse ico ishaka kuvuga, uyu murongo ushaka kuvuga ngo atakwizera mfise ntibishoboka yuko jewe mpimbara Imana. Mu yandi majambo, ntibishoboka ko wewe wubaha Imana, ntibishoboka ko wewe ugendera mu vy'Imana ikubwira, ntibishoboka ko wewe ugenda wubahiriza ico ijambo ry'Imana rikubwira mu buzima bwawe atakwizera ufise. Sinzi ko muvyumva. Nukuvuga ngo iyo udafise ukwizera, iminsi yose uzokwamubona ivy'Imana igusaba n'ivyo mpwemu yari ariko aragusaba umenga na mananiza. Igihe cose ubonye iciyumviro c'Imana, wumva iciyumviro c'Imana utashobora kucakira, ukumva umenga nticumvikana, cyangwa ukumva umenga ntigishoboka, cyangwa ukumva umenga kirimwo danger. Rero iyo umuntu yumva ico muhema mubwira, akumva ico ijambo ry'Imana rimubwira, ariko muri we adasanzwe ari umuntu w'ukwizera, iciyumviro c'Imana kuri twebwe gicika igitsitaza, iciyumviro c'Imana kuri twebwe gicika ikigoye kwakira. En d'autres termes, ivy'Imana iriko iradusaba, ivy'Imana iriko iransaba, bizokwama binanira ko ndayihimbara, bizokwama binanira ko ndayumvira, bizokwama binanira ko ntambukira muri obeissance. Atari kubera nanka Imana, ariko ni kubera muri jewe nta kwizera kuhari yuko ico Imana ivuze arico kiri profitable ku buzima bwanje. Nico gituma uyu mwanditsi yaravuze ngo atakwizera ntibishoboka ko duhimbara Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo mpwemu yera kubwiye ngo kora iki kintu, iyo mpwemu yera abwiye Mose ngo duze inkoni yawe hejuru y'ikiyaga, iki kintu nta bwenge burimwo, iki kintu nta science irimwo, iki kintu nta intelligence humaine dufise tubona irimwo, iki kintu nta kuntu inkoni yo kugurura amazi. En d'autres termes, iyo iri jambo Imana ivuze ridasanga ukwizera mu mutima wa Mose, Mose yari kuvuga ngo Mana, ahubwo nasaze canke nacanganyikiwe, ariko uriko uramvangira, uriko urankinisha, kandi Farawo ari nyuma yacu, ni gute noterura inkoni hejuru y'amazi kandi hari danger nyuma yacu? Où est la logique? Atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Haleluya. Amina. Nico gituma
ijambo ry'Imana rinatubwira kandi ngo nico gituma uravyumva iyo dukurikira Imana tugomba kuba twizera. Kwizera. Uyu munsi ndashaka kubabwira ikintu musanzwe muzi. Uyu munsi ndashaka kubibutsa ikintu musanzwe muzi. Haleluya. Nukuvuga ngo ugukurikira Imana kwanje, gukurikira Imana kwawe, igihe cyose ukwizera kwacu kutariko kurakura, igihe cyose ukwizera kwacu kudashishikara gukura. Reka nkoresha iri jambo, dufate nk'ukwizera niko tuvuga ngo ata essence izi modoka ntizogenda. Mu yandi majambo ntidushobora coexista, ntidushobora gufunctiona mu bwami bw'Imana, mu rugendo rwacu rwo gukurikira Imana, ntidushobora gufunctiona, ntidushobora coexista tudafise ukwizera. Ukwizera niyo essence y'urugendo rwacu. Haleluya. Nta kintu na kimwe mu vy'Imana duhabwa tutagihawe mu kwizera. Nta kintu na kimwe Imana iduha canke idukomunika canke iduha kidaciye muri iyi moyen y'ukwizera. Ukwizera n'ukuboko kwakira ibintu byose tugomba gukura ku Mana. Ukwizera niyo moyen yonyene ituma dushobora kubana n'Imana, tugasabana n'Imana. Ukwizera niko gutuma n'ivyo twandikiwe twizeye, uyu munsi niko gutuma tuzi ko twizeye kandi twakijijwe, tukabona n'impinduka zija mu buzima bwacu. Ivyo byose byatanguwe n'intambuko za mbere z'ukwizera, ico Yesu yakoze ku buzima mu busaraba bwa ku musaraba wiwe. Tumaze kucizera tukacakira, dutangura kubona impinduka mu buzima bwacu. No kuvuga ngo ukwizera nico kintu conyene kiduha gukomunia canke kiduha kwakira ivy'Imana itanga canke ivy'Imana isezerana. Nico gituma ivyo twigishwa vyose, ivyo tugaburirwamo vyose, ivyo dutegurwamo vyose, ibikorane byose, ahantu hose tuba turi, aho dukoranira hose, uko duhura kose, intumbero yacu nuko ukwizera kwacu gukura nk'intumwa canke nk'abigishwa ba Yesu. Ikigaragaza abigishwa nuko bamaze kwigishwa bakamenya, bakaba mu bucuti n'Imana, uko kubana n'Imana no gusangira n'Imana, iyo communion yanje n'Imana igenda ikuza ukwizera kwanje. Kuko ukwizera niko kuma kuronka heritage, umugabane. Ukwizera niko kuma kugira amahoro mu bihe bibi. Ukwizera niko kuma, uravyumva, kugira umunezero mu gihe kigoye no kugira umunezero. Ukwizera niko gutuma ivy'ubumana, ukwizera niko gutuma n'umunezero w'agakiza uguma mu buzima bwanje. Iyo umuntu ariko arava mu kwizera canke ariko aratakaza ukwizera, ubuzima bwiwe butakaza uburyohe, bugatakaza intsinzi. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo urugezo rw'intsinzi yacu mu rugezo kanaka gukubaho mu buzima bwacu n'urugezo rw'intsinzi gubakiye ku rugezo rw'ukwizera kwacu. Nico gituma nimba Bibiliya ivuga ngo atakwizera ntidushobora guhimbara Imana, nimba Bibiliya ivuga yuko atawo mukurikira atizera, ni kuvuga ngo nimba ukwizera ariyo mamiswe, uwo kubwira ngo udafise amamiswe canke utari gangi ntumurikira. Uburyo bwonyene bwo kwinjira muri entreprise canke uburyo bwonyene bwo kwinjira muri izi faveur no kuronka contrat ugomba kuba uri gangi. Mbonye privilege noronka bisavye kuba umugangi, naho mubona ngana guca narananiranye, ndabarahiye mwobona nabaye gangi. Kubera iki? Kuko muscle ziraba developer, isufi yuko nishira kuri regime iza gutuma ibintu bihinduka. Ariko ikintera ku developa muscle zanje nuko numvise opportunité ifatiye ku bintu bya muscle. Igituma mubona nkingana guca nuko kuba gangi ataco bimari, nta nico ndavyumvamo. Siko? Ariko nkamwe no kumva yuko harimo umugisha urimwo guhera lundi gushika dimanche, nova ngaha muri kirite nja guterura ivyuma, nespa. Bisobanura rero ngo iyo umaze kubwirwa ngo iki kintu kiraguha privilege kanaka, iki kintu kiraguha amahirwe kanaka, ico kintu gishira kw'inguvu, ico kintu gishira ku muzirikanyi, ico kintu urakidevelopa. Nimba twumva yuko ukwizera gufise ico gukora mu rugendo rwacu rw'agakiza, nimba ukwizera uko gukura biduha amahirwe yo kurushiriza kugenda mu nzira y'agakiza, dufise ukunesha n'ubundi buryohe mu buzima bwacu, nimba ukwizera aribwo rurimi rw'Imana, n'Imana iri kirampa ivyayo ngomba kubibona kandi nkavyakira mu kwizera, nimba atakwizera ntashobora kubona Imana mu buzima bwanje, igikenewe rero nuko uko kwizera ndakudevelopa.
ni igiki uri kurakora mu rugendo rwawe, mu buzima bwawe, ni igiki uri kurakora kugira ngo ukwizera kwawe gukure? Ni ibihe bintu ukora hagati mu ndwi kugira ngo ukwizera kwawe gukure? Ni izihe porogaramu ziri mu buzima bwawe? Ni iyihe migenderanire ufise mu buzima bwawe itumbereye kugaburira iby'ubuzima bwawe bw'impwemu kugira ngo bigufashe gukura mu buzima bwawe bw'impwemu? Hari igihe mu buzima usanga ufise ibintu byinshi bigutwara umwanya, ariko twemeranye ibidutwara umwanya mu buzima ni uko dufise icyo tubona ko bitumariye. Kashe irafise icyo itumariye, amafaranga arafise icyo atumariye, nico gituma aratwara umwanya munini w'umunsi wacu n'ubuzima bwacu, kuko arafise icyo atumariye. Ntidushobora kutaba ku izamu ryo gutonda akazi kacu, kuko mu kazi niho tuza gukura ibitubeshaho bya minsi yose. Wowe umeze nk'umusazi wonegrije akazi ngo kubera urusha, n'uwo woja kubwira yo kubwira ati uri umusazi, wowe uriko ugira wikure mu kazi ngo urarusha, kuko vyumvikana yuko akazi niko kagufasha kwibeshaho no gusupport umuryango wawe. Ariko kandi ndaje kubwira munsi muri kino gitondo ngo ukwizera ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bwawe buryoha, buba bwiza. Nico kimuntu ca mbere tubona mu ijambo ry'Imana kidutuma tugendera mu rugezo rw'intsinzi idasanzwe. Nico gituma biri inconcevable canke ntivyumvikana ingene mu buzima bwawe atakintu na kimwe uravyumva apa kuno munsi waje ngaha ku munsi wa Mungu. Ahanga ndakuye ngo kuba ngaha ku munsi wa Mungu si ikintu cyo tuma ukwizera kwawe gukura. Ibi dukora kwa Mungu ni bito cyane ugereranije n'ivy'ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo ukwizera kwacu kubashe gukura. Ikibazo rero canje no munsi muri kino gitondo twiga kuri no jambo nshaka kukubaza, ngomba ko wiyumvira ko ni giki ukora kugira ngo ukwizera kwawe gukure. Haleluya. Usomye mu Baroma igice ca 10 ku murongo wa 17. N'umurongo tuzi, Abaroma igice ca 10 ku murongo wa 17. Nuko kwemera kuva ku kumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Aha. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ukwizera kuva ku kumva ijambo. Haleluya. Amina. Ukwizera kuva ku kumva ijambo, kandi ukwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Ndashaka gushiraho difference. Hari igihe ugenda mu masession cyangwa ukagenda muri formation cyangwa ukaronka coaching yari yose mu buzima ikwankuhaje. Ndagomba kubabwira yuko turi mu myaka Satani agerageza gukopya ukwizera, akaza ivyo twita positive thinking. Uravyumva? Kwimvira mu buryo buri positive. Ugasanga abantu barabwira abantu ngo il faut kwimvira ibintu biri positive. Ariko kandi ndagomba kukubwira yuko ijambo ry'Imana riri clair, yavuga ngo ukwizera kuva ku kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Kuba ndi optimiste canke kwimvira ibintu byiza, canke kuganira n'abantu bari optimiste babona ko ejo ari heza, birashobora kuntera quelque part kumererwa neza. Ariko ico Bibiri tubwira, ukwizera kurafise ico gukrea. Ukwizera ni kumpumuriza mu mwanya muto, canke ni kumbwira amakuru meza mu mwanya muto. Ariko ukwizera gushira muri jewe ico no kwita icemezo, ico no kwita conviction. Muye n'abantu biyumvira neza, bakantera intege, bakambwira amateknike, bakambwira kwiyumvira neza, birashobora kumfasha kumererwa neza. Uravyumva? Bikanamfasha iminsi nkana pratique ibintu bimwe bimwe. Ariko kandi ngenda kubwira yuko ukwizera kurarengeye kwiyumvira positivement. Ukwizera kurarengeye kwiyumvira neza, kuko ukwizera kuva mu ijambo rya Kristo
n'ivy'Imana izi ikaguhishurira mu busabane bwawe nayo, muri kominyo yawe nayo. Igihe uri mu ijambo, Imana ikaza ku ijambo kanaka ikakubwira ngo nk'uko nabikoreye Sara, nawe ngiye kubigukorera. Imana igahagarara ku ijambo ikarema ikintu kishasha muri wewe. Ivyo ntibihezwa nuko wavanye n'abantu biyumvira neza, ariko ivyo naho hazi ibihuhusi hakaza ibibazo, uguma ufise iyo conviction, kuko iyo turiko turanywana n'Imana biciye mu ijambo ryayo, Imana ifise ubushobozi bwo kurema ubuzima buvuye mu ijambo yaduhaye. Rya jambo rigacika ubuzima, rigahindura uko tubona ibintu, rigahindura hari ubwo bukumva buragiye, ukumva Imana iraguhaye ijambo kubijanye n'ingwara yawe, ukumva iryo jambo iyo rishitse ukumva muri wowe amina, ukumva impwemu yawe yemezanya n'impwemu y'Imana ivuga ngo yes, uku niko bibaye, uku niko bigenze. Naho wahura n'ibindi vyimviro biri opose n'ico kintu, ukaguma wumva muri wowe uvuga uti je sinzi ko nasaze, ariko numva nemera ko hari ikintu cambayeko. Uyu munsi ushaka kuvuga ngo nta kintu na kimwe kihari gishobora gukuza ukwizera kwawe atari ijambo. Nico gituma ishengero, abakristu dukwiye gukosora imigenderanire dufitaniye n'ijambo ry'Imana. Ta relation avec la parole de Dieu igomba kubakwa, igomba gusanasanwa. Ntushobora kubaho utunzwe na prédication, kuko ijambo ndiko nakubwira cyangwa ijambo ndakwigisha nijye Imana yampaye. Hari igihe riza rifise uwo riko rirabwira mu buryo buri particulier cyangwa groupe y'abantu, uravyumva. Ariko hari n'igihe bishika ntihagire ikintu gishasha riko rirakubarira. Ariko ndashaka kubabwira ngo ukwizera kwacu gukura igihe turi abantu bari mu ijambo. Ndakunda kumva ikintu c'ijambo ry'Imana ari kintu abakristo benshi bafisemo ama excuse, bafisemo impamvu. Ndakunda kumva hari abantu bagize divorce ikomeye n'ijambo ry'Imana. Usigaye utunzwe n'ijambo ry'Imana gusa, wumva bakwigishije cyangwa ugiye kurondera kuri YouTube umuvuga butumwa kana kari karigisha. Aho ngenda kubwira ngo amajambo twe twigisha ntagomba kuhamplasa ijambo. Ngenda kubwire ngo nta relation ushobora kugirana n'Imana udafitaniye relation n'ijambo. Nta mwanya wawe n'Imana ubaho, n'umwanya wawe wo gusenga ubaho, nta mwanya n'Imana ubaho utari mu ijambo. Ijambo niyo base y'ibintu byose bigize relation yacu n'Imana. Ijambo ni nk'imfungurwa ziri ku meza dufungura, Imana ikatugaburira. Igihe Imana iri kiraguha ijambo, igihe uri kurasoma, igihe uriko urigishwa ku bagororotsi, ku bakoreye Imana kera, bagendeye mu kwizera, bajanye n'Imana, bagendeye mu ntsinzi, ugafata umwanya wo kwiga ku ntsinzi yabo no kuba mu ijambo. Igihe cyose mu buzima bwawe no mu myanya yawe ufise umwanya w'ijambo. Bantu b'Imana, murambirwa no gusoma ijambo ry'Imana. Risome, urambigwe, urisome, urambigwe, usome, wejeje kurambigwa, usubire usome. Ariko ntupermete yuko iyo conversation, ico kiganiro, ubwo busabane, iyo communion yawe n'Imana itabaho. Ntukavyemere. Hari abantu bakoranda ngo mwanyumvisega abantu b'Imana. Mwanyumvisega abantu b'Imana. Nta buryo na bumwe ufise bwo kulita canke bwo kugwana n'ibikugerageza atari ijambo. Mbe mwari mubizi ko iyo Satani aduteye imisi yose ntatera wewe, adutera ashaka kwataka ukuri n'ubugombe bw'Imana. Iyo rero igitero c'umunsi kije mu buzima bwawe, hama kikagusanga wowe nta bugombe bw'Imana uzi, ari ryo jambo ry'Imana, igitero cyose Satani akuganishije kirashobora kugusambura kuko utubakiye mu ijambo. Igihe Satani yatera Yesu, yamuteye yiyataka ku ijambo, ngo biravugwa ngo Imana yarakubwiye ngo. Nukuvuga ngo ikintu cyose Satani ari derrière agomba gusambura, agomba gusambura inyungu z'Imana mu buzima bwawe.
iki nico catumye Yesu mu kumunesha nawe nazana ijambo. Yesu nimba yanesheje akoresheje ijambo, sindiko ndabona wewe ikizoguha amahirwe yo kunesha mu ntambara zawe za misi yose tugenda turahura nazo mu buzima, zishika mu nzu yawe, zishika mu bikorwa vyawe, zishika mu mibereho yawe. Kumva umerewe nabi, kumva urarushe, ukumva urihebuye, kumva ivyimviro vyo kwigirira nabi biriko birakuzamwo. Igihe cose bene ivyo bintu biriko biraza, igihe cose umwansi ahagurutse intambara hirya no hino mu ruhande rwawe, ikintu kizogutabara ni ijambo wabanyemo n'Imana, ni ijambo Imana yaguhishuriye. Kuko icyo Imana iguhishuriye, shaka kuvuga la parole qui est révélée, ijambo ryahishuwe, ni ukuvuga ngo ni ijambo Imana ivanye muri Bibiliya nk'amaletre cyangwa nk'inyandiko yandikiwe ba Mose. Ni ijambo Imana izo uri kurasoma Bibiliya ukumva umenga uravumbuye amazi, ukumva iyo verse umenga iravuze ku buzima bwawe. Ego vyabwiwe Mose, ariko uri kurasoma iryo jambo ukumva Imana igushizemo icizere kidasanzwe, ukumva Imana irarivumbuye. Sinzi ko birabashikira nuko murasoma Bibiliya ugaparukura ugasoma amaverse 3 ana 5, ukumva kuri verse ya 6 umenga hari ikintu kiguhagaritse, kumva umenga iryo jambo ushaka kugiyumvirako, kumva umenga iryo jambo ribaye ubuzima, kumva umenga iryo jambo ni iryawe, ugaca uryandika ahantu, bishobotse ukarifata mu mutwe ukumva ni iryawe, ugasanga ni ijambo Imana iguhaye. Inyuma y'imyaka ingahe canke inyuma y'imisi ingahe, ugaca mu gihe c'ikibazo canke c'ikigeragezo, ugaca wumva muhemu yarasuye kugarukana rya jambo akari kwibutsa ngo wibuke ivyo wasomye muri Petero, wibutswa rya jambo, ugaca wumva urasuye kuremeshwa, ugaca umenya ngo bwa bundi Imana anticipativement ntarinjira mu kigeragezo, Dieu m'a préparé, Imana yampaye ijambo. Muri kwa gusangira kwa jewe nayo Imana yamishurira ijambo. Ego Petero yajyandikiye ishengero kanaka, ariko numva ari iryanje, numva ritari muri Bible, ariko numva Imana yararyanditse. Yesu cyangwa umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze iri jambo, aravuga ngo mu gihe c'iherezo nta muntu azokwigisha mugenzi wiwe ngo menye Imana, nta muntu azobwira mugenzi wiwe ngo connais Dieu, nta muntu numwe azosomera abantu ibitabo ngo vyanditse uku, ariko ngo muhemu w'Imana azokwandika. Imana ubwayo izokwiyandikira amajambo yayo ku bisata vy'imitima yacu. Igihe mu gihe ca Mose Imana yanditse ku bisata vy'amabuye, ariko kandi ngo Imana izokwandika ivyagezwe vyayo ku bisata vy'imitima yacu. Nigihe Imana ikuzanira ijambo ikariguhishurira, ikarigira iryawe, ukumva ntawe ukeneye kubikwigishako, ariko kumva Imana yonyene ubwayo irafise ico yabikwigishijeko. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Petero wa mbere igice ca 5 ku murongo w'8. Petero wa mbere igice ca 5 guhera ku murongo w'8 kugeza ku murongo w'9. Avuga gute? Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye, umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Mu mugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Yesu ashimwe cyane. Soyez sobre, mwame mugavye. Haleluya, mwame mugavye. Petero ngaha akoresha terme y'izamu, aho umuntu asabwa kwama agavye. Haleluya, twame tugavye, twame turi maso. Uyu munsi ndaje kubibutsa muri kino gitondo ngo murahamagariwe kubera amaso ubuzima bwanyu bw'impwemu. Hari abana kubwira ngo ndafise ngo dusengana, ngo pastor wanje aransengera, ndafise abantu bansengera cyane banyiyumvirako, ariko Bibiliya ntiyerekana ko hari umuntu numwe afise uruhara na responsabilité yawe spirituelle. Naho noba ndagusengera, naho abandi baba bagusengera, nta muntu numwe ajejwe izamu ryawe. Hari n'abantu nabibonye mu bihugu bimwe vya Burayi, usanga abantu b'Abanyafrika babwira abantu bari hanze, bakavuga ati wowe gusa ndungikira $, ndungikira ishikanwa, ibisigaye vyawe wowe ndagusengera. Ugasanga abantu barafise ngo umuntu muri Afrika abasengera, ariko ndaje kubwira nawe uri kuranyumviriza uko nukuraguza, kuko ngomba kubwira ngo nta muntu numwe afise uruhara na responsabilité buzima bwawe bw'impwemu nkuko wowe ubufise. Abansengera ntibituma jewe ntisengera. Soyez sobre,
veye. Uravyumva? Mu yandi majambo, mube lucide, ntimuboregwe. Iyo Petero avuze ngo soyez sobre, igihe yavuga gutya, ni nk'uko arashaka kwereka abantu, hari ibintu byinshi bituboreza, hari ibintu byinshi bishobora kudusamaza, hari ibintu byinshi bishobora kutudistraire, hari ibintu byinshi dushobora kuba turiko turiyokupa, ariko tugasanga mu kwitwararika ivyo bintu byinshi ntituriko turitwararika ubuzima bwacu bw'impwemu. Dufise impamvu nyinshi zidutuma tutitwararika ubuzima bwacu bw'impwemu, kubera ibi byose biriko biratuboreza, biriko biradusamaza. Ariko kandi n'uruhara rwawe kwitwararika ubuzima bwawe bw'impwemu. Yesu ashimwe cyane. Soyez sobre, veillez. Haleluya. Mube maso, murarira ubuzima bwanyu bw'impwemu. Ngo kubera iki? Kubera ngo votre adversaire, le diable, umwansi wanyu Satani, umugwanizi wanyu Satani, ariko arazunguruka. Haleluya. Ni nkuko nafata ikigereranyo, ameze nk'intambwe ariko arazunguruka ngaho muri live center uno munsi muri kino gitondo. Ntimumubona ariko arazunguruka, kwa kundi intambwe mu ishamba igenda iriko irazunguruka irondera agakoko yokuramwo, kandi nayo niriko iragenda ikagenda iraba agakoko gashobora kuba kari faible. Uravyumva? Ikatangura kwimvira, igatangura gukontourna umukuku w'ibikoko kugira ngo ironke wisimbirako. Bibiliya yavuze ngo veillez, car votre adversaire le diable, umwansi wanyu Satani, ariko arazunguruka arondera uwo muri mwebwe akuramwo. Igihe cyose mubizi mutabizi, ahora dukuramo abantu bamwe bakava mu vyizegwa, abandi bakagira gute bagategwa. Wamara iminsi ubona umuntu utamubona, mbega uyu muntu ari hehe? Ngo yari yarasivye. Undi ngo ari hehe? Ngo maze iminsi ntaboneka. Wamubaza ngo uri hehe? Ngo ngo maze iminsi ngo ndi busy ngize gute? Pore pore, tukakubura kabiri, tukakubura gatatu, tukakubura kane. Piu! Kubera iki? Kuko arazunguruka arondera uwo yorotsa muri twebwe, arondera uwo atwara. Ariko bene abo onya bahora bagenda ugasanga agiye kubahereza mu bibazo byabo n'ibiki, nuko baba bafise ibintu byinshi mu buzima biriko birabasatira, biriko birabahanga, ibibazo by'ubuzima, ingorane mu makouple, ibibazo mu kazi kabo, ugutakaza ubuzi n'ibindi byose. Buhoro buhoro Satani yazana ivyo bibazo mu buzima bwawe, ivyo bigeragezo byaba bihari. Buhoro buhoro ugatangura gutakaza imigenderanire yawe n'Imana, ugatangura kuva mu kibanza cyo kugaburirwa, ugatangura gutakaza bwa busabane, ntubukiza ku meza y'Imana. Nubucicarana n'Imana ngo musangire kugaburire. Buhoro buhoro kubera impamvu z'akazi, kubera business yawe itari kiragenda neza, guconnecta n'Imana kugira ngo igufashe kugwana, udeconnecta n'Imana kugira ngo wifashe kugwana. Buhoro buhoro akarotsa abantu, akazimiza abantu. Ugasanga umuntu ageze mu bintu utomenye ingene yabishitsemo, ugasanga umuntu ntakiri reconnaissable, ugasanga umuntu ntakiri wa wundi. Ariko bagenda kuraba buhoro buhoro ukuntu vyagenze, uyu muntu yagiye ava muri communion n'Imana au travers de sa parole. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi mufise ijambo ry'Imana hehe mu matelefone yanyu. Petero avuze ikintu kimwe ngo mumugwanye avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Nukuvuga ngo umwansi wacu tugomba kumugwanya, ariko ntidushobora kumugwanya physiquement kuko ntagwana intambara yo mu buryo bw'umubiri. Niko Bibiliya tubwira ngo intambara zacu si zo mu buryo bw'umubiri. Satani ntatugwanya mu buryo bw'umubiri, atugwanya mu gukoresha amastrategie atandukanye yo gutera ubuzima bwacu no kutuzanira ibibazo no kutuvyurira ibibazo n'ingorane. Buhoro buhoro agasatira ubuzima bwacu. Bibiliya ikavuga ngo résistez-lui avec une foi ferme. Iri jambo kurezista, uravyumva? N'igihe duhangana, n'igihe dusunikana, n'igihe agomba gukonkeresa territoire mu buzima bwanje, nanje nkamwankira, ariko sindamuresista, sindamugwanya mu mubiri, ariko ndamugwanya mu buryo bw'impwemo nkoresheje ukwizera. Haleluya. Ntiyavuze ngo mumuresiste gusa n'amasengesho, kuko urashobora gusenga ukaba umusenzi ariko udafise ukwizera, kandi ntushobora gufita ukwizera udafise ijambo muri wewe rigwiriye, kuko igihe akugwanya umuresista umwopoza la révélation, uguhishurirwa kw'ijambo riri muri wewe. Haleluya. So udafise ijambo
ntufise matière à résister, nturi protégé contre ibitero vy'umwanzi, ntufise ukuzigamwa, ntufise ugutabarwa. Naho rimwe na rimwe abantu batangura kujya imihari Imana ngo mana ngo kubera iki Imana, no. Bibiri ivuga ngo mumugwanye n'ukwizera, mumugwanye mufise ukwizera. Mwibuke ko navuze uku kwizera kuva muri rya jambo, kandi ijambo Imana iguhishuriye ikarigira rema, ikarigira ijambo ryawe, ikarigira ijambo risobanutse. Yesu ashimwe cyane. Timoteyo wa mbere igice cya 6 ku murongo wa 12. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nimba utari kuranyumva ndiko ndavuga ngo mugaruke mu ijambo ry'Imana, mwinjire mu ijambo ry'Imana, mukore igishoboka cyose mu ijambo ry'Imana, mugwize igishoboka cyose mu ijambo ry'Imana. Ubu bari bashiriye mu matelefone. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Timoteyo wa mbere igice cya 6 ku murongo wa 12. Aha. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera. Aha Paulo mu kuvugana na Timoteyo, Paulo ahejeje gukarifia forme na sorte de combat que nous menons. Intambara tugwaniye ariyo. Paulo yeretse Timoteyo, nta yindi ntambara muntu w'Imana ndaguhamagariye kugwana, nta yindi ntambara ndagutumye kugwana, ariko wamugwana intambara y'ukwizera, wamugwana intambara nziza y'ukwizera. Iyi niyo ntambara yonyine iri holy, iyi niyo ntambara yonyine Bibiliya yita nziza. Izindi ntambara zose zo muri Bibiliya zita mbi kandi kazita iz'umubiri, ariko intambara yonyine yo mu buryo bw'impuhemu Bibiliya ishingira intahe idutumirira kugwana, ivuga ngo wamugwana intambara yo kwizera. Intambara uri kuragwana, ikibazo uri kuracamwo, ikiriko kirakugwanya, kiriko kiragwanya inzu yawe, kiriko kiratera abana bawe, kiriko kiratera akazi kawe, kiriko kiragutera kumva umerewe nabi, kiriko kiragutera kumva hari ukuneshwa mu buzima bwawe, ico onya iyo ntambaro uyigwane mu buryo bw'kwizera, kuko nta bundi buryo nabo umufise bwo kuyigwanamwo atari ukwizera. Aha. Ucakira ubugingo budashira. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyabona byinshi, kugira ngo ucakire ubuzima, ukwatura kugira ngo ucakire ubugingo budashira. Haleluya. Muravyumva, ukwizera niko kudufeza penetre, muravyumva, muri victoire na vie éternelle. Ukwizera niko kuduha gucakira no guposeda ivyo dusezeranwa vyose. Ibi bisobanura ngo urashobora kugira ubuzima budasa n'uwo mwicaranye, byose bihagaze kuri iyi facteur y'ukwizera. Urashobora kubaho mu buzima bwawe atantahe zifatika z'ubutsinzi mu buzima bwawe zigaragara ziboneka, atari uko Imana ipendereya banaka n'abandi, ariko nuko mu buzima bwawe tu as négligé iyi ntambara, kandi ntushobora kuyigwana udafise les armes, kandi les armes ntushobora kuzironka udafise parole. Ndashaka kuvuga no munsi muri kino gitondo, réconcilie-toi avec la parole de Dieu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 ku murongo w'7. Aha ni Paulo toujours abwira Timoteyo. Timoteyo wa kabiri 4:7. Nagwanye intambara nziza. Ni nkuko areka aramushinga intati, Timoteyo mwana wanje, jewe nagwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Narangije urugendo. Nazigamye kwizera. Nazigamye iki? Amafaranga. Nazigamye abagenzi, nta numwe natakaje. No, nazigamye ukwizera. Haleluya. Nagwanye intambara nziza. Haleluya. Haleluya. Nazigamye ukwizera. Ndasenga ngo mwese igihe muzoba muri abatama, muzoba mushaje, muzoshobore gushinga intahe muvuga ngo nagwanye intambara nziza. En d'autres termes, nagwanye intambara yemewe n'Imana, nagwanye intambara ishingirwa intahe n'Imana. Ariko kandi muri iyi ntambara narakomeretse, muri iyi ntambara narafunzwe, muri iyi ntambara narakubiswe. Paulo mu Bikorinto aradekriva imibabaro yagize. Yari umugabo w'umunyamibabaro, yari umugabo yarenganijwe, yagiriwe nabi, yaciye mu bibazo byinshi. Ariko muri ivyo bibazo byose yaciyemwo, ararangije arabwiye Timoteyo ati nazigamye ukwizera. Mu yandi majambo, mu bintu byose naciyemo, mu miriro, mu nkoni, mu mate, mu gukubitwa, mu gutabwa, mu kubeshegwa, mu muriro, ivyo byose
byose mu nzara, ibi byose narabiciyemo, ariko muri ibi byose nguma mfise amaso yanje atumbereye ku Mana, nguma na ferme assurance yuko yansezeraniye izokora, ndayigumiza kwa amaso. Nta kigeragezo na kimwe cigeze kimbera occasion yo kuva mu Mana yanje canke yo guheba Imana, ariko uko ibigeragezo vyagiye bishuha niko nanje nashushe kwegera Imana no kugwanira intambara mu kwizera. Hama ndangije uyu munsi, inyuma y'ingorane zose zandenganye, niravye nazigamye kwizera. Mpora mbona abantu bamaze imyaka myinshi mu gakiza ariko bavangiwe. Mpora mbona abantu bamwe bamaze imyaka myinshi mu gakiza ariko mu kumara imyaka myinshi mu gakiza ariho usanga bagiye bapakurura utuntu tumwe tumwe tw'Imana, baraho bariko baraja mu ijuru ariko ntibagishushe, ntibaryoshe. Paulo suko avuga. Paulo avuga ngo nazigamye kwizera. Yesu ashimwe cyane. Nazigamye kwizera. Ni ukuvuga ngo kuba narababajwe ntivyanteye gucanganyikirwa about my God. Ntivyanteye kuzazanirwa kuvyerekeye n'Imana yanje. Ahubwo nagumye kwizera. Nagumanye kwa kwizera. Nagumanye gwa rukundo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ndashaka kurangiriza ku mirongo imwe. Fiston ondonderere 1 Rois chapitre 19 verset 5. Haleluya. Yesu yarabwiye Satani ngo l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Umwana w'umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hari ikintu nshaka kukubwira. Iyo watahuye iki kintu ugatahura icarico ubusabane n'Imana biciye mu ijambo ry'Imana, utahura yuko ijambo ry'Imana, reka nakubwira, Bibiliya turayisoma kandi twarayisoma, ako nta na rimwe ngaruka kuri chapitre ya yindi ngo nsubire kuyiga uko Imana yayinyigishije mu kindi gihe. Iri jambo rirafise ubuzima. Aya majambo y'Imana samaletre afise ubuzima. Haleluya. Afise ubuzima, arakomunika ikintu. Urasoma ijambo ukakira, urasoma ijambo ugahura n'umuntu. Sishobora kubabarira kangahe mu buzima nakira abantu ntazi n'ivyo tuvugana, aho nkasanga mu telefone yanje nisomeye mu gatondo muri Bibiliya, nirabiye passage, uravyumva. Reka ndakubwire, wiyigishe gusoma ijambo. Ngenda kubwire ngo ni kenshi mba ndindiriye n'umuntu ko ashika mu biro nkaba ndisomera Bible. Ni kenshi shobora kuba naho no bandi no muri parking nkaba ndisomera Bible, kuko ubu tuzifise partout. Haleluya. No mu nzu twicaye n'abandi, ndafata telefone yanje nkisomera passage numva injemwo canke numva ashatse gusoma. Urashobora kumvikana kubwire, urashobora kuba mu ijambo kenshi gashoboka. Ariko ivyo uha agaciro Imana ibigusangamo ikabiguheshamo agaciro, cane cane iyo ari ibintu vyayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire, hagomba kubaho revolution mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ntidusoma Bibiliya kuko tuza kuza kwigisha, ntidusoma Bibiliya kuko tuza kudirija exhortation muri quartier, ariko dusoma ijambo. Yesu yarabwiye Satani ngo umwana w'umuntu ntazobeshwaho n'umutsima gusa. Ego ndashonje, umbwiye ngo nkore igitangaza mfungure, ariko ndakumenyeshe Satani, ikibeshaho umuntu si umutsima gusa, ariko umuntu abeshwaho n'ijambo ryose risohoka riva mu kanwa k'Uhoraho. Ngenda babwire no munsi nja kurangiza, ijambo ry'Imana rizokubeshaho. Iri jambo rizokubeshaho, iri jambo rizokuremesha, kandi uzogenda ubona ukuntu Imana ivuga. Hari abantu bavuga ngo sinzi ingene Imana ivuga. Reka nakubwire, wimenyereze gukomunia n'Imana. Nta handi tuganirira n'Imana atari mu ijambo ry'Imana. Imenyereze kuganira n'Imana mu ijambo ryayo, urabe kangahe izokuvugisha. Nako ndavuga, ndashobora kugenda mfise rendez-vous n'abantu bashika 4 canke 5 umwanya kanaka, nkasoma verse muri Bibiliya nivira muhira, ariko nkasanga uwo murongo nasomye urakoresponda n'ibibazo by'abo bantu bose uko ari 5, bose nkabaha verse imwe. Kenshi ndakunda kubwira abantu bansaba ama rendez-vous canke tuheje kubonana,
nkaca ndamurikira muri WhatsApp ntiri jambo genda ugiyumvireko, kuko nca ntahura ko Imana yari impaye kubera aba bantu tuza guhura. Kandi hari igihe mba numva je ata kintu rinini yajyambwiye, nkumva ko ari ijambo ry'Imana, ko nahura n'umuntu nkumva ikibazo ciwe, nkumva novuza induru mu biro kubona ingene uyu muntu Imana imuzanye yamaze kumpa inyishu yiwe. Bantu b'Imana ngenda kubwire ngo ibisi ibintu by'idini canke bigomba kuba ibintu by'umugenzo, ako ndagomba kubwira ngo wiyigishe, usengere iki kintu, uvuga uti mpemu yaranshoboza gukunda ijambo ryawe no kuba mu ijambo ryawe. Ndababaze bantu b'Imana, genda mundabire ibi article muko murasoma kuri WhatsApp, genda mundabire ingene mudefira kuri Facebook yanyu, genda mundabire hari abantu baraba amastatu nka 300 adashobora kuryama ataravye amastatu. Misi yose ashitse mu ijoro acaja ku mastatu yose akamenya ivyo abantu baraye bariye n'ivyo bambaye n'ivyo bagize gute. Ariko ujya mwanya uja muri ayo makuru, urashobora kuba umwanya uri consacré kuba muri parole, kuko statut zanje na postage ntizikuza ukwizera kwawe, ariko ijambo ry'Imana rirakuza ukwizera kwawe. Hama ryakuza ukwizera kwawe ukagwana intambara y'ukwizera, ufise ukwizera, hama bikagenda biguha amahirwe yo kunesha. Yesu ashimwe cyane. Ega mutanyitabiriye simpeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndasengera muri kino gitondo Imana iba revolutione. Namwe ko murangurikira muri mu bihugu byamaze kugarana mudasohoka, hako mutangura kudeprima mudukorera ama video tutazi n'ibindi bintu byose, kuko urabona iyo mugumye mu mazu haca haza ama depression. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, nimba wizera ntuzufatwe na depression kubera uri muri 2 metre kare cyangwa uri ahantu hugaranywe hatoya. Ariko reka bikubera akaryo muri iyi minsi corona yadushize muri prison, reka bikubera akaryo ko kwiyumvira ku Mana yawe, yo gusoma ijambo ry'Imana. Reka ndakubwire yuko usomye Bibiliya yawe 15 minutes par jour, urashobora guheza Bibiliya yose mu mwaka umwe. Mwabyumvise? Usomye Bibiliya iminota 15 ku munsi, urashobora kuyiheza mu mwaka wose. Nibande bari ngaho bamaze gusoma Bibiliya yose bakayiheza? Muri bake cyane. Uretse yuko na objectif y'Imana ariko yose tutayiheza, siko? Ariko kandi ndashaka kubatera intege ndababwira ngo mwimenyereze ko Satani atabiba umwanya, kuko munyumvirize abantu b'Imana. Mu gihe ufise ibindi bintu biko biragutwara umwanya, Satani wewe karafata avantage, kuko wowe uko iminsi rushiriza kuba mibi, Bibiliya ivuga ngo umuriro w'ubugendo rushiriza kugwira. Uko wa munsi rushiriza kwegera niko ibintu birushiriza kuba mu isi. Uko umuriro arushiriza kugutekera umuriro akororera mu buzima bwawe, igihe nawe utari kurubakwa n'Imana, ngo Imana iprepare umutima wawe, Imana ikomeze umutima wawe wiciye mu ijambo ryayo, Imana iguhishurirwa, Imana iguha ivyo uhagararako, intambara igushikako utari prepare kuyigwana, atari uko wabuze umwanya, ariko nuko utabaye kwizamu ryawe. Ndangirije kuri Abami ba mbere igice ca 19 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 8. Araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu arasinzira. Maze umumarayika araza aramukoma aramubarira ati, vyuka ujye. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko aravyabira, arajya, aranywa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri, aramukoma aramubarira ati, vyuka ujye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka, arajya, aranywa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndiko nateguriye message, numvise Imana ishizemo iyi passage ya Eliya. Ako numva Imana irinyigishije mu rundi rugezo ibi turiko turavuga ko kuri no munsi. Eliya Yezebeli yagira mwice, Bibiliya ivuga ngo Eliya yarahunze, ariko Eliya mu guhunga ahungira i Horebu, ahunga aja kurondera Imana, kuko Eliya yari yaragwanye intambara, yari yarazanye ukugororoka mu gihugu, yashizeho igitangaza, imvura yaguye, ariko umwamikazi yiyemeza kumwica. Eliya yumva atewe n'ubwoba bw'umwamikazi agomba kumwica, Bibiliya ivuga ngo Eliya arahunga.
Eliya ngo ariko arahunga aja kure ya Yezebeli, ariko Eliya ngo ahunga agenda mu nzu y'Imana. Ibintu bigomba kutwigisha iki kintu, uko umuriro mu buzima bwawe waka, uko intambara zigwira, ntukwiye kugenda uja kure y'Imana, ahubwo uko urushiriza kubona uri kurahangana n'ibikomeye, urushiriza kuza kurondera iciyumviro c'Imana. Imana niyo ishobora kukubaka, Imana niyo ishobora kuguha iciyumviro. Reka ndababwire, Bibiliya yatubwiye ngo umugororotsi azotungwa n'ukwizera. Ndagomba kubagira ngo mu buzima tubayeho ntidushobora gutungwa n'amafaranga canke n'ubwenge. Ubwenge bw'umuntu bwama bufise ahantu bugarukira, ubwenge bw'umuntu bwama bufise aho bushika mu gukemura ibibazo. Turi no mu minsi mfasha kwigisha iyi message neza, turi mu minsi ushobora kubona yuko abantu bari dépassé. Umuntu akiri karashakisha, akiri kararondera inyishu, ariko twama tubona mu buzima bwacu, haba ku rwego rw'ibihugu canke haba ku rwego individuel, haba ku rwego rw'umuvyeyi ari kararera, umwana ari karakunanira, ari karatangura kuja kunyura umogi, uramukubisa inkono, uramufunza, uramuhagarikiye indya, ivyo ukora byose c'est pas pour autant umwana wawe ari karagaruka. Hari ahantu hashika mu buzima bwacu tugatagaza controle, ntidushobore kuzana inyishu ku kibazo kihari. Rimwe tugatora inyishu zitarizo, kuko turiko tuzitora mu bwenge bwacu bufise aho bugarukira. Ariko hari ahantu hagera mu buzima, uravyumva strategy ya business ikakwankira, uravyumva uburyo ukemura ikintu bikanka, urugo ukabona rugira rukunanire bikanka, ugira we explose. Umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera, ntubeshwaho n'ubwenge bwawe, kuko iyo abatubeshwaho n'ubwenge bwacu gusa twohona, kuko ubwenge bwacu ntibushobora kugahantisa umutima wanje amahoro n'umunezero. Nico gituma mwisi abatunzi, abascientifique, abasavant, abantu bariyahura. Yaba ubwenge bw'umuntu bwoshobora kumuha amahoro ntibari kuba biyahura. Yaba ubwenge bwacu bwoshobora kuduha ivyizigiro vya kazoza ntitwari kwiyahura. Ariko kwizera kurama icizere cejo hanje yuko naho noba ntari muri ubu buzima, nkaba naravuye muri ubu buzima, nzobana n'Imana ibihe bidashira. Ukwizera kukandemesha bigatuma narinda no kwigirira nabi, kuko kwizera kuraziga mu mutima wanje, kukampa guhangana n'ikibazo cyose ndakiraba mu maso uko kimeze cyose, kuko ukwizera kuragukomeza, ukwizera kukuzanira ivy'ubumana mu buzima bwawe, kwizera kurarema. Bwana asifiwe sana. Eliya yahungiye ku musozi, yahungiye kuvugana n'Imana. Ngo ariko aragenda, abonye Imana imugendeye, yatanguye gusenga. Ku murongo wo hejuru ntasomye ngo Eliya aravuga ngo Mana nyica. Mu yandi majambo Eliya novuga gute, Eliya yagize ivyimviro suicidaire, profete yahatswe kwiyahura. Mana nyica, n'abandi barapfuye ntaco bandusha, nyica Mana, nyica ubuzima bwanje buhagarare, kuko uyu mugore agira nyice, kandi uyu mugore yarazwi yica nabi. Shaka kayo umuntu Yezebeli yica, yamwica muri forme iri différent n'ingene yisha abandi. Donc yari umu artiste dans la mort, yakreye ubujya kwica bitandukanye nuko yisha abandi. Eri ivyo bintu umvise kujya mu mera ariko aramurondera, tipa kakimbi arirukanka, ariko kandi amukunda yirukira mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abage bantu b'Imana irukira mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Apana muri ihangare ya Life Center, irukira muri communion, irukira mu busabane bwawe n'Imana. Haleluya. Irukira ahantu uhurira n'Imana, uvuganira n'Imana. Hariho amasengesho dukorera aho twari dusanzwe tuyakorera, ariko ndabona Eliya agiye muri retraite, agiye gufata iminsi 3 y'amasengesho kuja kubaza Imana ngo Mana, quelle est la stratégie muri iyi situation ndimo? Ariko Imana ije kumugendera, isanga Eliya yagumutse, nyica omwela moro. Naho mbona abana bo mu masitekera bagwana muri match, omwela moro ni uwe, umemu ni uwe, ukabona kana ni gato bagakubise n'amaraso araseseka, ariko kubera amanyama no kutaneshwa, omwe ni uwe kaka. Uravyumva? Eliya rero namoyo, omwe ni kufe Mungu. Imana ikimurungikira umumarayika, ngo umumarayika arazi ikintu yakoze, ngo umumarayika aramugaburiye. Ubwa mbere aramugaburira, Eliya arasinzira. Ubugira kabiri umumarayika araza aramuvyura, aramuga ati erega fungura, urugendo rwawe ruracari rurerure. Yesu ashimwe cyane. Ngo Eliya aravyuka, arafungura, aragaburirwa n'Imana, ajya umutsima, anywa amazi,
ngo bimubashisha kugenda iyindi minsi 40 n'amajoro 40 aja hehe muri presence y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yaramugaburiye kugira ngo ashike au lieu de rendez-vous, aho yiyemeje kugira ngo bahure ku musozi w'Imana, niko Horebu hitwa. Haleluya. Ariko ndabona Imana imugaburira. Ndagomba kubabwira ngo hariho Imana itugaburira. Yesu ashimwe cyane. Mu rugendo rwacu rumeze nabi ikatugaburira ibidushoboza kurengana iminsi bibi, bidushoboza kurengana amasituation mabi. Ndabona umenga Eliya Imana ntiyari kiramuha umukate gusa, ariko ndabona Imana yari kiramuha wa mukate, yari kiramuha nkamano. Imana yari kirakomunia nawe, yari kiramugaburira, yari kiramukomeza kugira ngo ashobore gukonfronta uyu mugore ari we Yezebeli. Ndabona Imana imugaburira. Ndagomba kubabwira ngo iyo tuje mu ijambo ry'Imana turahazwa. Bantu b'Imana, ndasenze ngo Imana ibakunkumure idini sinsuporta kandi sinemera kandi birambihira kandi birandambira. Iyo mbona uko abantu barambira imyaka ikaba myinshi muri Yesu, ariko bacika abantu babishe, batari fréquentable, badafise fire y'Imana muri bo, bazimye, byari bikwiye kurushiriza biryoha. Ariko nuko Satani quelque part yarabashize muri parking arabapakurura, abaha kugumbira systeme ya life center, ariko ntimwashishikara kugumbira ivy'Imana, ntimwashishikara kugaburirwa nayo. That's why muri akazuyazi. Kandi isezerano ku kazuyazi uzodahwa, izotudahwa. Uravyumva? Ndakeneye kuba muri communion n'Imana mu ijambo. Ndakeneye ijambo ku gatwe kanje, apana ku bwa eglise. Ndakeneye ijambo ry'Imana inzanira par rapport yaho ndiko ndaca n'ivyo ndiko ndahura navyo. Ivyo nivyo biryosha ubuzima bwacu, ivyo nivyo bizana intsinzi y'Imana mu buzima bwacu, ivyo nivyo bizana uburyohe mu miryango yacu, ivyo nivyo bidutuma turema, ivyo nivyo dutuma dukomezwa n'Imana, ivyo nivyo bidutuma duhaguruka tugakorera Imana, ivyo nivyo bidutuma tubera umugisha abandi. Hari hageze aho wewe ubera umugisha abandi, hari hageze aho abandi bakuza ko bagasanga urafise ubuzima, urafise amajambo, urafise ubugingo. Sinzi ico wakiriye n'ico urimo ico arico. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Reka ndangize mvuga ngo hari ibintu Imana isaba bidahuriranye n'ingene nizera, nca mpitamo kutayumvira. Nukuvuga ngo kugira ngo icimviro c'Imana ndakigumbira, ndakigira icanje, ntibishoboka ntafise ukwizera. Rero mu rugendo rwanje rwo gakiza no gukorera Imana, nama nkeneye ko kwizera kwanje gushishikara gukura. Nama nkeneye kwizera kugira ngo igihe cyose Imana ifise icimbarira kigwe bwivu ryiza, hama ic'Imana yambwiye kibe productif muri jewe. Ariko hari igihe Imana ishobora kuduha amajambo agapfira muri twege nta produise. Igihe bitari uko hari urugezo rwo kunesha ubuzima bwawe butazotambukiramo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Ndabona abantu badashaka gutaha, badashaka guhaguruka dusenge. Haleluya. Ni bande muri mwebwe mwabonye Bibiliya ivuga ngo Mariya abika ayo majambo mu mutima wiwe? Ni bande bamaze kumva iryo jambo kuri Mariya? Ni bande bamaze kuryumva ngo Mariya abika ayo majambo muri we? Icatumye Mariya ashobora kwihanganira umusaraba nuko kuva umunsi Yesu akiri uruyoya, uyu muvyeyi yazigamye amajambo mu mutima wiwe kubijanye n'uyo mwana wiwe. Icubika kiragutabara ku munsi mubi, ico wakiriye kiragutabara ku munsi mubi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo Mariya abika ayo majambo mu mutima wiwe. Aya majambo yabaye ubuzima mu gihe gikenewe n'igihe kigoye. Ajya amajambo yaramufashije. Ndagomba kugira ngo ni waba mu bucuti n'Imana biciye mu ijambo, hazokwama hari amajambo y'Imana azogufasha mu gihe kibi, ku buryo ushobora kuzoresista.
abantu benshi bariruka kurondera icimbiro c'Imana umuriro wamaze gushika. Rimwe tukagwa ku bitari ivy'Imana. Ariko ndaje kwibutsa uno munsi muri kino gitondo ngo igihe cose Imana irashobora kuvuga. Imana irashobora gutegura umutima wawe. Imana irashobora kuguha ijambo. Imana irashobora kuguha strategy. Imana irashobora kuzana umunezero bivaye n'ijambo igushizemo. Imana irashobora kuzana ubushobozi mu buzima bwawe bivaye n'ikintu kigushitse kicarico. Hinjira ingwara mu bana bawe ukayirukana kandi ukayihakana kundi ukumva ko hari ico Imana yakuvuganyeko. Ikiguha fermete muri foi n'ico Imana yagukomunitse mu ijambo. Fermete muri foi ntiva muri volume dukoresha. Uravyumva? Hari umuntu atarafise, hari umuntu ashobora gukankama ariko ataca afise, ata consistance. Ndasenga muri kino gitondo ngo ukurushiriza kwinjira mu ijambo ry'Imana, Imana igende irakwihishurira iri jambo ribi ryawe, iri jambo ribe rizima, iri jambo rizana ubuzima muri wowe, iri jambo rizana ubuzima. Bamwe muzokira atanu wabasengeye, abandi muzohindura ibintu mutazi ukuntu mwabihinduye, kuko rijya jambo rizana ivyemezo mu mutima atakintu kimwe gishobora kubinyiganyiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Atakwizera ntushobora guhimbara Imana. Ndagomba kugusengera wuzuye kwiyagiriza, kuko wamuri kuragwa, wamuri ko uradesobeyisa ku Mana, wamuri kuragendera mu kugarariza Imana kuco yakubari. Ukisanga iminsi yose uri kurihana, Mana mbabarira nasubiye kubikora, mbabarira nasubiye kuja haha. Ngena kubwira ngo rimwe na rimwe ikibazo cawe ufise nuko atakwizera gukwiye guhuriranye n'ico Imana iriko iragusaba ufise kugira ngo uyumvire. Uracabona inyungu zawe muri desobeyisance, uracabona inyungu yawe mu gufata inzira yawe. Imana ikwihishurire ku rugezo, Imana ikwigaragaze mu rugezo mu buzima bwawe biciye muri uko gusabana, bigutuma uheba inyungu zawe ukagumbira inyungu z'Imana kuko yakwihishuriye, kandi uko kukwihishurira bikagushiramo ukwizera. Yesu ashimwe. Igihe Dawidi yabwira Mefibosheti ngo ngwino ku meza yanje, uzokwamufungurira ku meza yanje, Mefibosheti ntiyasubiye kuja gufungura ahandi hantu na rimwe, yamye asangira n'umwami. Natwebwe Yesu yaradutumiye ku meza yiwe ngo dusangire nawe. Ntimusubire kuja kujya izindi njya atari iziwe, ariko tuze ku meza yiwe dusangire nawe. Yesu ashimwe cyane. Azodupakira, tuzoba ivyana vy'ibibunene, tuzoba ivyana bivyibushe, vyuzuye ukumenya Imana no guhishurirwa, vyuzuye intsinzi, ibibebe vyiza. Haleluya. Ibibebe bisa neza, bifise santé spirituelle, bishobora guhangana n'ibibazo bitandukanye bibaza ko dushobora gukoresha strategie abandi bose batakoresheje, kuko hari ihishurirwa, hari communion. Yesu ashimwe cyane. Uzotora amariba aho abandi babuze amariba, nkuko vyagenze kuri Isaka, kubera abasangira n'Imana bahishurirwa ibyo abandi badahishurirwa, bagira faveur idasanzwe. Ndarangije muri kino gitondo, imbere yuko dusenga mvuga ngo kora igishoboka cose ube mu ijambo ry'Imana, kenshi gashoboka, akaryo kose gashoboka, afin de pouvoir résister au diable. Washaka kuduza amaboko yawe tugasengera hamwe. Haleluya. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Ndagushimira kuko wowe utugirira neza igihe cose. Waduhaye ijambo ryawe Mana kugira ngo ridutunge, ritubesheho. Ijambo ryawe ryaravuzwe, imisozi irahagarara. Ijambo ryawe ryaravuzwe, amazi abaho. Ijambo ryawe ryaravuzwe, ibiti bibaho. Ijambo ryawe ryarashizeho ivyo tubona. Ijambo ryawe rifise ubuzima. Ijambo ryawe twararyumvise, ubuzima bwacu burahinduka. Twaririmbye uno munsi muri kino gitondo ngo aho wadusanze, aho wadukuye. Mana, nibutsa aho wansanze, nibutsa aho wankuye, nibutse Mana inzira ubuzima bwanje bwari buriko. Sishobora kwibaza aho nari gushobora kuba ndi uyu munsi canke ico noba naravuyemo uyu munsi, ariko ijambo ryawe ryashise mu buzima bwanje, rihindura ubuzima bwanje. Uyu munsi ringira ico wangize Mana, uko nyene Mana yo mwijuru, niko iryo jambo ritarahagarika, ritararangiza, ritaraheza kugira ico rikoze mu buzima bwanje. Ntiryari bikoze ca gihe, ariko riracashishikara, kandi iryo jambo nyene rizogira aho rinshikanye
iryo jambo nyene rizorigira aho rintwaye, iryo jambo nyene rizogira aho rimpaye kunesha, iryo jambo nyene rizoba inkota yanje mu gihe canje co kuresista no guhangana n'umwansi wanje. Iryo jambo ryawe Mana niryo rizoba inkota nzosohora, rikama kuresista, rikama kumugwanya, rikama kugwana intambara nziza yo kwizera. Iryo jambo Mana niryo rizonshoboza kurangiza urugendo rwanje neza, nkavuga ngo nasigamye ukwizera. Mana ndasengeye uno munsi ishengero ryawe, abari hano hantu bose Mana ndasenze Mana ngo Mana ukomeze ukwizera kwabo, ukomeze ukwizera kwabo, afin de pouvoir résister, kugira ngo bashobore guhangana n'umwansi kuri wa munsi mubi. Ntituzoresista kubera amafaranga dufise, ntituzoresista kubera abagenzi dufise, ntituzoresista kubera famiye zacu, ntituzoresista umwansi kubera Mana ibihugu tuvamwo, ariko ikidushoboza kuresista umwansi ni ijambo ryawe, ni ijambo ryawe, ni ijambo ryawe, ni ijambo ryawe Mana. Oh Mana rema ijambo Mana, Mana zana ijambo Mana ku muntu wese Mana. Mana tugarukane mu ijambo ryawe Mana, Mana tuzane mu ijambo ryawe. Nta science, nta psychologie, nta technique n'imwe psychologique ishobora guproduza ico wowe uproduza Mana yo mwijuru. Nta bien-être dushobora kuronka ngo kubera juste twiyumvira neza Mana yo mwijuru, ariko wowe urarema ikintu gishasha muri twebwe, wowe uraturema mu buzima. Ntiturinde Mana guforsa rwose mind yacu, ariko Mana wowe ijambo ryawe ryaje Mana ricika objet ya pensée yacu. Ijambo ryawe Mana riravuga ngo iyo umuntu ari mu ijambo ryawe ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi, mu bihe vyiza na bibi yamara ikarama, nta gihe kimugira kibi. Mana ndasenga kugira ngo uyu munsi nk'uko abantu babaye mu ijambo ryawe, abahizi bo mu Baheburayo 11 nta n'umwe tubona yashoboye kunesha kuko yari afise ibintu canke afise abantu, ariko birivuga ngo kubwo kwizera Aburahamu, kubwo kwizera Sara vyagenze uko, kubwo kwizera Mose vyagenze uko, kubwo kwizera Noa vyagenze uko, kubwo kwizera amasinzi y'abantu Mana yo mwijuru bacishijwe mu muriro, bamwe baribwa n'intambwe ariko ntibashobora kukurekura kubwo kwizera. Mana ukwizera niko kuduha kuresista umwansi wacu. Ndasengera ishengero ryose Mana kugira ngo Mana ngo ku munsi abantu bakure mu kwizera, abantu bakure mu kukwizera, abantu bakure mu kukumenya. Ndasenze Mana kuri abo bose bafise difficulté, abo bose Mana bafise paresse, abo bose bafise ubunebwe, abo bose bafise ukurambirwa iyo bari mu ijambo ryawe. Ndasenze Mana kugira ngo ubashoboze Mana, ndasenze Mana kugira ngo ubashoboze Mana, ndasenze Mana kugira ngo ubashoboze Mana, ndasenze Mana kugira ngo ubashoboze Mana. Mana kangura imitima yabo, vyura imitima yabo Mana yo mwijuru. Mana vugana n'imitima yabo Mana. Mana reka ijambo rigira iryabo Mana yo mwijuru, ku buryo igihe cyose bazaba ariko barasoma ibintu ataco bimaze, bumve bibabujije amahoro, bumve batabiryoherewe, bumve bariko baratakaza umwanya. Ndasambuye mu izina rya Yesu Kristo impwemu y'ugusamara, esprit ya distraction, esprit ya paresse, ubunebwe, haleluya, insoumission ku vyawe Mana ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasenze ngo ureme ikintu gishasha, ureme ikintu gishasha Mana, kugira ngo abantu bireconcilie avec ta parole, abantu basubire kunywana n'ijambo ryawe, abantu bagaruke mu ijambo ryawe, bahagarike gukonsoma ibindi bintu bibatwara imyanya n'amasaha, ariko bakisanga ku munsi mubi bari désarmé, batari protégé, badashobora kuresista ubugunge bwa wa mwansi, bagahitanwa, bamwe bakatuvamwo, bamwe twarababuze, abandi ntituzi irengero ryabo, abandi ubuzima bwabo buriko burononekara. Ndasengeye ishengero ryawe Mana ngo Mana babe sobre kandi bashobore kuveya. Ndakuyeho excuse zose abantu bakoresha zo kuvuga ngo bararushe canke bari busy, igihe Mana umwanya w'ibindi uboneka. Ndasenze ngo Mana bene ivyo vyitwazo bigaragaza ikanguro rike n'urukundo ruke. Ndasenze Mana ngo ivyo byose ubikureho kandi ubihanagure, udukangure Mana, utuvyure Mana, duhagurutse Mana kuri kino kintu Mana, avec amauti yose waduhaye ari accessible mu buryo bwiyoroheje, tuba abantu bari mu ijambo ryawe, mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen, 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 amen. Mana ibahezagire, Mana ibagirire neza, mwibuke gukaraba nimwasohoka hanze.